kwishuri nari kidogo abantu benshi babakomeze kwishuri bari birofa kwishuri nari doboka wari uciye ubwenge wewe nari debe nari ndo batani ikintu nakindi wari debe basi mu kabiri nashitseyo mu kabiri ndahamara imyaka ishika kuri 4 burya umwigisha arahe barambye ati umviriza ndakubwire byukuri nibagutahane muhira wewe nta nibindi nibagutahane kuko mbaye wa mbere nawo wa mbere waba hama nivyo nico zina giwanje aziko navuze ngo numwuzukuru nukuvuga ni beshi jewe nje nk'umwuzukuru wabo hari abavyeyi hari abana bavyo jewe nje nk'umwuzukuru wa comedy Vyuka TV. John sabwe ndazi ko kinisagaro kinsumvya ego ndangira shaho nandikisha wa mwana wanje umviriza rero warise mutware kuri etape école de technologies appliquées aho nayo kwiyandikisha ni ku buntu kandi iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri etape ego hari amasection menshi atandukanye informatique de gestion aho informatique de télécommunication aho informatique de maintenance aho hari kandi na banque et assurance. None John iryo shure etape ribarizwa he? Alice tekana ibyiza bya etape novuga sinoheza ego hari sale informatique yikwije kuma mashine nyabwongo aho connexion internet iri ku muvuduko urenze abanyeshuri babiri bazoba bambere muri exeter kuri iryo shure etape. Ishure etape rizoba rihira kaminuza gushika barangize rifise abigisha babinonosoye mu vyigwa by'ubuhinga ama pratique akogwa ku bwinshi yo giravu buhandangire. Ishure etape ribarizwa mu Kinama quartier Ruyigi ibarabara rya 25 inomero 26 hefo y'isoko ya Kinama kwipave iruhande y'imbaho. John ndagushimiye. Ufise icubaza hamagara kuri 68 ubusa 22 amajana 955 canke 76 amajana 268 amajana 923 canke 79 amajana 951 amajana 293. Yes bakunzi ba Vyuka TV muraho mumeze neza ni mama Vyuka ari kuri micro za Vyuka TV nkuko musanze mubimenyereye ni muri ca kiganiro Vyuka Tuyage kuri micro ni mama Vyuka kuri kamera ni Kidadamaya nkuko bisanzwe bimeze umuvideographe wacu mwiza hama rero twakaragaciyemwo twakiriye muri studio za Vyuka TV turafise umutumire tutari tumenyereye kandi mugabo umutumire aberewe yaje yiteguye arafise ibintu ashaka kutuyagira arafise ibintu byinshi yifuza yuko abanywanyi ba Vyuka TV mwumva. Wowe utaragira subscribe urindiriye iki bantu b'Imana dufashanye n'ukuri dufashanye umuntu ataragira subscribe gira subscribe uhereza abandi bantu ntaco bitwaye ubimenyesheje abandi ntaco biba bitwaye uko mubimenyereye nkuko bimeze ni muri ca kiganiro menye nkuko bisanzwe biri aho tumenya impano z'abantu batandukanye abantu tukamenya ibintu byinshi impamvu bakora iki ivyo bakora tukamenya n'ibindi byinshi bijanye n'ibikorwa bakora muri ibi canke biriya nkuko nariko ndabisigura rero sinobicisha amajambo reka umushitsi waje tumaze tumwakire turagwaye kaze umushitsi. Murakoze cyane. Tugira amazina yawe witwa gute? Bayita amazina yiswe n'abavyeyi ni Nduwayesu Omeri. Nduwayesu Omeri. Ni Nduwayesu Omeri ariko kwizina ry'akazi siko nitwa. Kwizina ry'akazi nitwa Omega EFC urajaga umwana wa Mutamavuze ku mutwe. Urakoze cyane iryo zina nta niryo nopfa nsubiremo subirango. Iryo zina wewe urisubiramo kida. Tukajane buke Omega EFC urajaga Omega EFC urajaga amazina yiwe ni Omega subiramo tubisubiremo neza rero ubu tubitore Omega EFC urajaga umwana wa Mutwatama yavutse ku muvyeyi umwe Pasta Kirenge umwuzukuru wa
umwuzukuru wa komedi je rero mfashe umwuzukuru wa komedi ya umwuzukuru wa komedi turaguhaye ikaze cyane nukuri ndabashimiye nanje wakoze gutumbera VYUKAA TV turagushimiye cyane ko wiyumvire kuza kutugendera tutaravugana ijambo na rimwe arabamaze kutwumva bamaze kumenya yuko no kubona yuko deja wewe uri umukomedi ndabesha barabibona ndibaza iryo zina ryaje gute tugende rero bukebuke iryo zina ryaje gute kugira witwa ayo mazina yose byagenze gute omega umwuzukuru wa birenge yewe pasta ibintu nk'ivyo byagenze gute urana omega rivuye muri omeri ni ukuvuga ni iherezo mu majambo make urazi yuko ni iherezo arufa na omega vuga je ndi omega rero wori omega turaronse omega rero birabaye omega ukiri ngaho twebwe tumenyereye mu ijambo ry'Imana batubwira ko Imana ari we itanguriro ni iherezo omega wewe waje kwitwa guti iherezo byagenze gute wita kuri iherezo uri Imana wewe sinavuze ko ndi Imana yaba ndi Imana naye kuvuga ngo ndi omega wabikuye kuki dusigurire naruke ku ijambo ry'Imana kuko iyo tuvuze iherezo no kuvuga ni ikintu kiza guhereza we rero waje guhereza kuvuga jewe naze kugara wowe uzugara muri komede uzugara muri komede uzugara muri komede uzugara nta nundi muntu akenewe kuza inyuma yawe n'abazoza inyuma yawe sibo bazo bari pirate yego bazo bari pirate Mwuko muriko muravyumva inwengo ngahera twije muri VYUKAA TV nukuri ko Imana twagendewe n'umukomedi ateye ubwo aradisha nukuri bandanye rero indisiguro yayandi bazira kuvuga rero omega umvise kuvuga ihe FC nayo nukuvuga ni nk'udahangagwa cyangwa ni nk'ikintu kigumye kiri hamwe mu majambo make ihe FC urajaga nukuvuga n'umuntu yiyoroheje wewe urajaga uriyoroheje ndoroshe urakoze cyane urajaga ni izina ni kuvuga ryoroshe umwuzukuru murazi naho urazi inzukuru namwe murabizi umwuzukuru murabizi ibyabuzukuru murabizi abuzukuru nukuvuga wori umwuzukuru wa pasta ni so wawe canke nakandi kantu k'ubwenge nyine akantu kiwawe nyine naje di pasta urakoze cyane pasta kirenge nukuvuga rero pasta kirenge no kuvuga ni kaje ukometse birenge burya uri kuvugisha ubutumwa kirenge wewe uri pasta kirenge yitambukira buhoro buhoro yicishije bugufi atagushwana ntamwe ashino no barabizi barakumenyereye nta ngorane wifitiye uri umunyamahoro nta nduru witambukira bucece nuko nyene nico gituma witwa pasta birenge umwuzukuru wa komedi nkuko muriko muravyumva nga muri studio za VYUKAA TV mu kiganiro bamenye turiko turamenya uwitwa umwuzukuru wa komedi ariwe pasta ariwe birenge ariwe umva arimwe amazina menshi cyane twaguhaye ikaze dushaka rero utubwire byagenze gute mwuzukuru wa birenge mwuzukuru wande amazina menshi je byananiye nabuze n'icyo mfata umwuzukuru wa komedi uri umukomedi watangiye ibyo bintu byaze bukomedi ibintu by'ubukomedi natangwe ngira nkivuka byankuriyemwo binzamwo bingumamwo rero natangiye kubona kamera ntangura gusohora 2021 niho naciye nza kuri kamera mu kameramani wa mbere turakorana tumaze gukorana 2024 naho nyene nca ndasohora zica ku mbuga nkoranyambaga 2025 aho hose wari utangiye gukorera muri ya mano yawe y'ubukomezi yego aho wabimenye gute ko ari impano yawe cyangwa n'ibintu byaje nyene uza wumva utwenza abantu nakujya dora twumva abandi we byaje gute wabimenye gute jewe no kuvuga niyo turi batuko turayaga honyine urumva ati uyu muntu kweri ani umukomedi rero aho naba hose bavuga ati wewe vyukuru uzova mu ikintu gikomeye uzova mu ikintu no kuvuga utazitura kumenya bivanye n'ingene watwenza abantu bivanye kandi n'ukuntu nakora niyo kwishuri we vyari bimeze gute kwishuri nari kidogo abantu benshi baba bakomeze kwishuri bari birofa kwishuri nari doboka wari uciye ubwenge wewe
nari ndabatana ikintu na wari debe basha igaragara urazi yiteye gutya urazi ndagugitera inkuru abantu benshi batwenza ku ishuri birirwa baratwenza abantu baderanja usanga aribo bama babanyuma we vyari bimeze jewe mu bisanzwe barashobora no kuntwara ico gihe twakoresha makereye barashobora kuntwara makereye nkaca mfata agacupa kajya kintuze ya kwanza ubwa mbere senge wanje niwe yakunda kunkarira yacampa intuze ya amakereye ubwa mbere kuko nayata yandi nkagira gute acampa amakereye reka nze ndayakata ndashe mu gakajya gacupa ka Vestino akabona kajya kugira uje azoza arazegera sasa umunsi umwe bacha barayanyiba bayanyivye ncashamwe mwamabuye nikuvuga ntambutse ukumva ngo chere sega kivyumba aravuga ati none ya ni amakereye yote ari mu ntuze canke ni amabuye namabuye ari mu namabuye washize mu kago kumbe ni amabuye ingere yaze kuraba naravye aca sanga hari amabuye ngo mbe ndakubaza no musi makare wayaza ati tigendura kumbe yabonye nkejo burya akija kurango ngo tujane burya rero ndakubwira hari bayanyivye rero bacubasha hamwe amabuye atumvize wagipfu ngo nta kintu uzovamwo nta nimwe yita munca make wewe na nyoko yaravumye yarataye yarahevye tuwereka ndakurekera Burundi nyine urumva wewe nama yarahevye yaguhevye kuva kera yarahevye arata wewe ndaguhevye mpebe igihugu nyene cirere igihugu nikikurabe abasigaye jewe sihone ego rero nishe gituma yo kwishije nariro wari debe vraiment narirofa kugeza naho wumva nyene wo gukora uburofa bushoboka ego hama rero tukende bukebuke wewe usanzwe ufise ahantu usengera muri abo bantu b'abakizwa ko wise pastor ndafise ahantu usengera canke ni bwa bupasiteri bw'umukomeye oya ndafise ahantu usengera ndumukizwa ndumukirisu murabona ariko ndumukirisu nyene umukirisu ego ndumukirisu nsenga kuvana kuwambe gusha kundi munsi wa mbere wigira kwishengera nukuvuga wewe ndakubaza n'amashuri ni wabaye ubwihetse oya wewe ni wabaye ubwihetse oya ngabo rero igifaransa ntaho nturukira oya reka uzigara ndi bya komede oya wewe munjamage atari banga wagaruke mu kanga jewe getwumva mu wa kabiri niho wagaruke kubera bwa bukomeye yego ya mpano yo gutwenga umve mu wa kabiri nashitseyo mu wa kabiri ndahamara imyaka ishika kuri 4 burya umwigisha arahe barambye ati umviriza ndakubwire byukuri nibagutahane muhira wewe nta nibindi nibagutahane kuko mbaye wa mbere nawo wa mbere He John sabwe ndazi ko kinisagaro kinsumvya ego ndangira shaho nandikisha wa mwana wanje umviriza rero warise mutware kuri etape école de technologies appliquées aho nayo kwiyandikisha ni ku buntu kandi iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri etape ego hari amasection menshi atandukanye informatique de gestion aho informatique de télécommunication aho informatique de maintenance aho hari kandi na banque et assurance none John iryo shure etape ribarizwahe Alice tekana ibyiza bya etape novuga sinoheza ego hari sale informatique yikwije kuma mashine nyabwonko aho connexion internet iri ku muvuduko urenze abanyeshuri babiri bazoba bambere muri exeta kuri iryo shure etape ishure etape rizoba rihira kaminuza gushika barangize rifise abigisha babinonosoye mu vyigwa by'ubuhinga ama pratique akogwa ku bwinshi yo giravu buhandangire ishure etape ribarizwa mu Kinama quartier Ruyigi ibarabara rya 25 inomero 26 hefo y'isoko ya Kinama kwipave iruhande y'imbaho John ndagushimiye ufise icubaza hamagara kuri 68 ubusa 22 amajana 955 canke 76 amajana 268 amajana 923 canke 79 amajana 951 amajana 293 babayobeye wabu wanyuma wabananiwe yego we niwe wugara nije nugara igitabo kandi we bagusomye baca basohoka bose babaheze baca bitaye musanzwe we wasigara n'umwigisha asigara arasoma yego
nuko rero abakunzi ba VYUKAA TV nkuko mwavyumvise ahantu kuri muri studio za VYUKAA TV nugutwenga gusa twagendewe n'umukomede adasanzwe. Watubwiye imyaka wabitanguye ukora uja ku makamera ukora wikorana uri wenyene cyangwa urafise undi mugwi mukorana? Bo nje no kwita yuko nkora ndi jenyine kuko umugwi n'umugwi nukuvuga muba mufise ikintu kimwe kuvuga kimwe kibaye atavyo kuja ku ruhande ikindi kibaye atavyo kuja ku ruhande nukuvuga novuga yuko nikorana je ndumwe nikorana ndumwe kuko niyo ndabarose turakorana mukoranye video ya mbere ukazona arigiriye ubundi mukoranye video ya mbere ya kabiri akaba arigiriye mu bisanzwe nta team uragira oya nta team ihari prema nikorana ndumwe tu nuko we kuva ugitangura gushika uno munsi urikorana umaze kuja ku stage angahe nturatangura kuja ku stage kujya bagenda guperforminga ahantu gutwenza abantu nikihe gikorwa umaze gukora canke ahantu bamaze gutumira ukajamwo nk'umuserukizi muri ico gikorwa ca comedy canke nk'umutumire? Bo n'ivyo bikorwa byose nta hantu hamwe ndaza kuri stage nkavuga ati reka nkore reka ngire gutya nyene kujya kuntu umuntu avuga ati reka bagutumiye muri concert runaka canke bagutumiye nta hamwe baragwama nta hamwe ndaja kabisa kuko burya ivyo bivana n'ukuntu ngira ngo sindabimenya. Bo ico gikorwa cyaje cy'ubukomeze utaragenda mu butumire kanaka aho umaze ugikorera basi nihe ucugikorera ko wumva atahantu baragutumira mu batumire batwenza abantu ni hehe ucugikorera ico gikorwa? Ico gikorwa cyo gukina comedy nukuvuga ahantu ndagikorera ndagikorera mu nukuvuga iyo ndiko ndarepetition nk'abo bantu ndagikorera mu kibanza nyene nsanzwe sengeramwo kuko baravyemera isengo ryambere byaravyase ariko muragikora mu rusengero ugatwenza abantu mu rusengero? Oya mu gihe tuba turiko turondera ibya kamera kuko mu isengero urumva tuba turiko turahimbaza Imana tutazi yego nuko bimeze nukuvuga aho gukora ndiko ndavuga iyo mpano yawe ahantu cuyikoreshereza? Oya ntaho ndayishira na YouTube ufise na Facebook ubishirako? YouTube irahari tu YouTube irahari ni Omega TV Avantage niho nshira ku bikorwa byanje byose. Iyo YouTube ni yiwawe canke ni abandi bantu mukora? Ni wanje kuko nindimbo ngo impimbaza Imana zireka uranaririmba haha wewe uri umukomeze ukanaririmba yego byose nabikorera rimwe byose urabikora yego. Mbega ndakubaze ugitangura ivyo bintu vyawe nta ntambamyi wagize ivyo bintu vy'ubukomezi ukibitangura nta ntambamyi wagize nta bintu vyagiye biramera nk'ibituma wo biheba canke uri kurabikora wibona gute nta mwanya wicara ahantu wiyumvira ati buga je ibintu ngira ubwenge burakomeye neza nta mwanya wavyiyumviye kumengo ni ibintu mega abantu babona ko ari ibintu by'abasazi cy'abantu mengo nta busereye bafise nivyo mu bisanzwe icyambere coco intambamyi ihaba ni mu buryo bujanwe no kurondera amakamera kurondera aho korera kurondera amazu kurondera n'amabara urazi yuko umuntu anja kubisaba ivyo oyi intambamyi zirahaba ariko nshima Imana cyane cyane kubera ko izo ntambamyi zitegeza kuhaba ariko bigatuma ngira nisaidia nyene nk'isaidia tu hama nkabishikako ubundi izo nizo ntambamye je mpora ndazo ubundi yaba mfise kamera nokoze ibintu kumvuga mu muzukuru no kuvuga oye abantu bo guca intege canke bavuga ntaco bigutwaye kunci intege nyene mama manci intege burya nyimba utaracibwa n'intege n'umuntu nyene muba muri kumwe muri ico gikorwa akaza akakubwira ngo ebana ngo ibi bintu bwo tuko turabikora ngo raraba neza burya aye tuko turiyibwa aho rero ntuburacibwa intege ariko kubera ko atamunje yabinsunikiyemwo bindimwo kandi nanje numva shaka gutera intambwe no kuvuga nca ndavyakira uko nyene mvuga ati mbo wewe rero ifatira ibirago byawe bigendere je nanje mfashe ivyanje ndiyicariye nditurije nuko bimeze naho ibisigaye byo by'intambamye nkizo z'abantu baraguca intege mbere n'uhaye na linki akayihweza akaraba hirya ntana yugurure ari n'uhaye linki akagutuka ati ibi bintu byawe by'ibirofu uzozurandungikira sizicumigako nabajya bari kugufasha ukakibabwira akakufata yuko utazoshika atanaho uzotera intambwe ariko
ku ntahe nyinshi z'abantu usanga badutangurije turumva intahe tukumva ati burya nubwo ukarema ukagira kuraje gerageza nurukebuke ni polepole gerageza utanga umutahe hama ushike kure ariko rero akanota ari gusanga kabuze usanga ibintu bya kwamye ukebuke ariko ibiri mu mutima muri ari kubisorura mugaku kubera ko ata mafaranga ata bintu by'ivyuma urabona ko ibintu by'amarezo yose bikoresha ivyuma umuntu agakoresha ibintu by'ivyuma naho ukoresheje amatelefone azi yuko usanga ari ibintu bitameze neza ari bisigaye byo vraiment jewe ku mwuga bitayari tayari ndacakora wisunga iki canke kugira wumve ko twenza umuntu uba wiyumviriye iki canke urabiki kugira ubona ati uyu muntu ndamugira ikintu yotwenga we ubikurahe bivana basi nawo mwanya bahari tuba turimo kuko nk'ubu sinosanga uri kurarira hama nkaca nzana ibintu byo gutwenza mbanza kuguhoza amarira hameje kuguhoza amarira nkaca nzana inkuru ishobora gutwenza cyangwa nkakurukura akantu gashobora gutwenza ukibagira wa mubabaro na ryashari na yanzigo ugaca ubwisanuka watwenze baguhamagaye mu bantu mu gikorane cy'abantu 200,000 urabona aho ushobora kubatwenza wakayewe ahubwo ndangira iyo diri ndangira bakunze bavuga ati mwamwumvise muhakazi atwenza abantu bakumbagare umwana wawe azaraza kumutwenza muhira ivyo vyose n'akazi kuko gutwenga birafise ikindi kintu bifasha mu mubiri birafise imisi vyongera umuntu imisi yo kubaho gutwenga ni n'umuti ni n'umuti n'abaganga baratubwira yuko kwa mu umuntu ashavuye atari vyiza birongera n'ico muhakazi rero umuzukuru wa komedi nuko rero nkuko tuko turavuga tubandanye wavuze ati jewe gutwenza abantu naho vyaba abantu 200 bingahe no batwenza nikihe kintu canke ni bande uri kurara wewe uri umukomedi uje muri no muga hari abari basanzwe bahurimo benshi kandi batandukanye kandi babikora vraiment mu rundi rwego kanaka ho butarashikira nikihe kintu gishasha wewe uje kuzana muri iyo komedi yawe muri iyo komedi yawe nikihe kintu gishasha uzanye kizotuma abantu baguhurumbira we canke babona ko hari ikintu gishasha uzanye muri iyo komedi yawe urakoze cyane gitandukanye n'abandi bakomedi twe twama twumva tubona urakoze cyane mu bisanzwe iyo uri kurakora umwuga nturaba runaka cyangwa nturaba uriya ahubwo we nyine ubwawe uwo mwuga nyine uriraba we nyine ubwawe hama ugakora nyine wewe ubwawe hama nivyo nico zina ry'iwanje urazi ko navuze ngo ni umwuzukuru ni ukuvuga ni benshi jewe nje nk'umwuzukuru wabo hariho abavyeyi hariho abana bavyo jewe nje nk'umwuzukuru wa komedi rero novuga yuko icyambere coco ico novuga muri komedi nta birenze nta birebire novuga noba nzanye bisumba bya bindi nyene ariko je kubwanje ndizeye koko twahubukanye yuko ukarayi komedi ziwanje ukansapotinga no kubwiza ukuri yuko utazosubira kubukundi komedi zovuga ati ni komedi ndundi nizi nyene Oriyemera wovuga ati jewe na kigingi ndamusumba kubwanje ndiyemera nkavuga ati kigingi gute uramusumba ntegeza kumuruta nyine yewe amakuru rero ngayo rero mashaka wewe na kigingi uramusumba ntegeza kumusumba gasore we ntitwovuga sindamusumba ngo kubera ko ngo tuje ngo tuhige ahubwo ndamusumba kubera ko ndumwuzukuru wiwe nukuvuga zanye bishasha urumva yewe yamaze wewe yashaje we numutama waza buzukuru haza buzukuru urakoze cyane gasore nawe gasore nawe ndimu buzukuru biwe turagiye kwa mutima nawe abo bose urumva numwuzukuru wabo urabubaha mugabo na cyane ahubwo haba ari burubaha sinabagaye mugabo uzobazumvya kamere twoguhuza na mutima unyene wewe wokora ibara ahubwo muramumbwira uti urya hari agahungu kariko karavuga yuko yari akuzukuru kawe urya kagomba mubonane neza reganye twavyaye benshi yego kugira turanze turabe neza yego cyane urakoze cyane tugenda buhoro turiko turarangiza ikiganiro dusa n'abagomba bakirangize dushaka utubwire iyerekwa rya ufise muri iyo komedi nizihe mbono ufise canke niye migambi utegekanya gukora biciye muri iyo mpano yawe y'ubukomedi nabivuze intambamye n'imwe no kubura uburyo bwo gusohora ubundi urose ubwo buryo woburonka ubwo buryo no buronka je no kora ibintu hamwe mu Burundi bavuga ngo
vraiment twari twarabuze umuntu twari twarabuze umuntu ku rugero rwo hejuru kuko ndumva muri jewe yuko hari byinshi nshobora gushikiriza Burundi n'Uburundi bugashima bugashika kwindi ntambwe kuko inyuma y'ibi nyandiko niyumvira no gusohora film ariko ku mpamvu yuko nyine uburyo butaraboneka nibwaboneka byose nzobikora nuko bimeze. Akabazo ka nyuma uvuka mu ntara ya he tumenye ubu nukuza turamenya abanyemana iyo baza bazana aho turagwiza we ni he aho ni Gitega we n'umunyagitega wa mwana wo mu bavyeyi umwuzukuru ya ndanijye wibuka ndanijye wibuka umwuzukuru akomeze jewe nukuri kwa mugaya amazina ni menshi nayo nofata yose mu mutwe abonye ucuranze ugenda urufate registre ujyandi emwe nukwandika kwe nuheza hamwe utanga kugiye tugire rero akantu gashasha cyangwa akantu ubona wifuza kubwira abantu nta kubajije nakanye akanje numva nobwira abantu icyambere coco abantu bose bari kwino shine ndabakunda nakunda namwabwi mwampaye iki kiganiro vraiment Imana ibaheza gibongera umugisha hama jewe icyambere cyo no babwira nuko mu minsi iza aho Imana ifashije ikanyongeza amagara ikanyongeza uburyo 2027 ndazi yuko muzobona ibishasha byinshi mu gihe nzoba mfise amagara akomeye none ntaguciriyemo 2027 ko ari kure tuzoba twakwibagiye igase kuvuga ngo niho bizoba ngo sinzoba ndiko ndakora oya nzoba ndiko ndakora gusa mugabo niho uzosohora ikindi kintu oya nzoba ndiko ndakora ahubwo niho bazoca babona neza fresh ubundi nzoba ndiko ndakora ubundi niho bazoca babona neza ati mbega wa muntu koko ivyo arimwo bigeze laba nk'abanye bashagi bande batangwa ari buke baronda n'ababasaidiya mugo bunye barafisa amantuze ya ubushimwe uva ku mbuga zacu za YouTube rero na jewe nuko bimeze ndiko mvuga mu uwo mwaka kugira ngo nanje mwico gihe hagiye nzoba nashitse kuyo nta Imana irabibona kandi bizogenda neza kuraje tubashimire bakunzi ba VYUKAA TV mwakoranye natwe mwateramanye natwe twari mu kiganiro bamenye mwamaze kumumenya mwamaze kumwumva umwuzukuru akomeze pasta n'andi mazina atandukanye mugende ku mbuga ziwe mushigikire yatubwiye YouTube yiwe yitwa Omega TV Avantage VYUKAA TV. He John sabwe ndazi ko kinisagaro kinsumvya ego ndangira shaho nandikisha wa mwana wanje umviriza rero warise mutware kuri etape école de technologies appliquées aho nayo kwiyandikisha ni ku buntu kandi iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri etape ego hari amasection menshi atandukanye informatique de gestion aho informatique de télécommunication aho informatique de maintenance aho hari kandi na banque et assurance none John iryo shure etape ribarizwa he Alice tekana ibyiza bya etape novuga sinoheza ego hari sale informatique yikwije kuma mashine nyabwonko aho connexion internet iri ku muvuduko urenze abanyeshuri babiri bazoba bambere muri exeta kuri iryo shure etape ishure etape rizoba rihira kaminuza gushika barangize rifise abigisha babinonosoye mu vyigwa by'ubuhinga ama pratique akogwa ku bwinshi yo giravu buhandangire ishure etape ribarizwa mu Kinama quartier Ruyigi ibarabara rya 25 inomero 26 hefo y'isoko ya Kinama kwipave iruhande y'imbaho John ndagushimiye ufise icubaza hamagara kuri 68 ubusa 22 amajana 955 canke 76 amajana 268 amajana 923 canke 79 amajana 951 amajana 293